Banywanyi bo Muhuza TV niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Ndabahaye ikaze aho muherereye hose kandi ndabaramutsa abadukurikiye bari mu bice bitandukanye vy'isi, ku migabane ya kure, ku mugabane wa Afrika, mu bihugu bibanyi, cane cane n'abari mu gihugu c'u Burundi. Ndabaha ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho tugiye kwibanda ku butungane hamwe na politike. Vyinshi rero twabateguriye mu kanya gatoyi mukaza kubikurikira mu buryo bw'imfunyapfunya, ari nako tuza no kubirambura muri aya amakuru. Reka rero mbaramutse kandi mbahe ikaze ntimuze gucikwa nk'uko mubimenyereye imisi yose tubatunganiriza amakuru avugwa mu bisata bitandukanye. Hari amakuru tubatuhuriza, hari bavugwa mu nzego zitandukanye no mu bice vyinshi bigize igihugu c'u Burundi, bivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru, navyo tubigarukako, bitangazwa n'abategetsi, ingingo ziba zifatwa menshi rero yerekeye imibereho y'abarundi tuyagarukako. Mu byo turaza kwibandako rero, turaza kwibanda ku rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni. Ku ncuro ya mbere uwuserukira leta mu rubanza rwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko mu vyaha akurikiranweho harimwo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu. Hari mu ntayi y'icese yo kuri uyu wa mbere igihe General Alain Guillaume Bunyoni yarengutswa ubwa kabiri imbere ya sentare Ntahinyuzwa ko rero kuwa 28 kw'icenda guheze, Bunyoni n'umushingwamanza we basavye ko arekurwa akaburana yidegemvya, no kuri uyu wa mbere niko vyasubiye kwifuzwa. Muri aya makuru rero mukaza gukurikira inkuru ndende twabateguriye kuri urwo rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'ivyabaye uyu munsi mw'ibohero rikuru rya Gitega. Mu yandi makuru ya politike, umugambwe CNL wagiriza umushikiranganji w'intwaro yo hagati ko yivanga mu bijanye n'uburongozi bwawo. Mwitangazo wasuye kuri uno wa mbere, Agathon Rwasa hari nawe arongoye umugambwe amenyesha ko umushikiranganji Martin Niteretse agomba kwigira umuhuza mu matati ya CNL bo bakavuga ko bamaze no kwitura umukuru w'igihugu kugira abatunganiritse. Ese bizokunda? Iyo nkuru nayo mu kanya gatoyi turaza kuyigarukako ku buryo burambuye. Ndagusaba rero kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza aho uri hose. Rero ndaguhaye kaze. Ngo diabete igeze kure, nimvo Bunyoni ashimikira ko asaba kuburana yidegemvya. General Alain Guillaume Bunyoni yahoze twara igipolisi c'u Burundi nyuma abantu umushikiranganji wa mbere. General Alain Guillaume Bunyoni yarengutse mu ntayi y'icese ku bibazo vy'intangamarara imbere yuko urubanza rwiwe rutangura kuburanishwa mu muzi. We yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye gushika mu kwezi kw'icenda 2022, yafashwe mu kwezi kwa kane yagirizwa ivyaha bitandukanye. Ariko rero bwabaye rero umushikirizamanza avuga ko mu vyo Bunyoni yagirizwa harimwo kugerageza kwica umukuru w'igihugu, kare vyavugirwa muri rusangi guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha hamwe no kuronka inyungu bidaciye mu mategeko. Afunganywe n'abandi bantu batandatu barimwo intwazagabo mu gipolisi c'u Burundi Desire Uwamahoro. Nyuma y'intayi y'icese ya mbere yabaye itariki 28 Nyakanga, urugero rwa mbere rwa sentare Ntahinyuzwa iburanisha urubanza rwiwe rwemeje ko abandanya kuburana afunzwe. Bunyoni n'uwundi muntu umwe mu bo bafunganwe ni Samuel Destin Bapfumukeko, niwe bonyene rero bunguruje ku rugero rugira kabiri. Intahe yo kuri uyu wa mbere yari yo kumviriza imvo nshasha batanga z'uko boburana bidegemvya. Indwara ya diabete rero ikaba igeze kuri Alain Guillaume Bunyoni akaba yatanze imvo zitatu. Yavuze ko sentare yitahaye agaciro gakwiye urupapuro yandikiwe n'umuganga wa leta rwerekana ko indwara yiwe ya diabete bwoko bwa kabiri igeze kure kandi imiti ariko ataco igishobora kumuramira, kandi ko atumva igituma apfunzwe mu buryo bukaze cane kurusha abandi, aho yemeza ko icumba arimwo imiryango yaco iriko amagufuri atatu kandi kure y'abandi. Yebeye gutanga n'ingwate y'amafaranga miliyoni 300, hiyongera ko ayandi matungo yiwe yafatiriwe, kandi ko kubona mushikirizamanza ataca bivuze ko ari nk'akaryo kuko yorekurwa. Ingingo ngenerwako yo kumufata nk'umwere igihe atacaha
kwagira yubahirizwa. Ati kuvuga ko arekuwe yobandanya umugambi mubi yari afise ari urwikekwe gusa. Ivyo byose ariko umushikirizamanza yasavye sentare kutabiha agaciro, avuga ko umuntu yagirizwa ivyaha bikomeye harimwo ico kugerageza kwica umukuru w'igihugu. Caho umushikirizamanza yavuze kugira ashimangira igituma asaba ko Bunyoni yatorikurwa ngo yidegemvye, kuko ngo bishobora kurenza igihano c'imyaka 20 yo gufungwa. Uvyagirizwa rero akaba adashobora no kurekurwa vy'imfatakibanza. Ingwara yiwe nayo ngo ntizokizwa nuko arekuwe, ngizokizwa nuko yahinduriwe umuti n'umuganga. Ivyo navyo ngo arabifitiye uburenganzira ari mw'ibohero. Amafaranga Bunyoni yemera kugwatiriza, umushingwamanza yavuze ko sentare itoyemera kuko ngo ari amafaranga yaronse mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Akeneye umuganga wo kumubaga. Uwo ni Destin Samuel Bapfumukeko, nawe nyene yashize imbere ikibazo c'amagara mu gusaba kurekurwa vy'imfatakibanza. Yavuze ko akeneye umuganga wo kumubaga kubera amasu asanzwe agendana mu mubiri, ariko nawe nyene umushikirizamanza yasavye sentare kumuha inyishu niyo habwa Bunyoni. Ni ukuvuga ko ari mw'ibohero afise uburenganzira bwo gusaba kuvuzwa aho hose akeneye. Mfumukeko yari asanzwe ari umukozi w'iperereza, nawe nyene yemeye gutanga ingwate y'amafaranga, ariko umushikirizamanza yabwiye sentare ko arekuwe yohava abandanya umugambi bari batanguranye na Alain Guillaume Bunyoni. Urubanza rero rwaciye rushirwa mu mwiherero w'ingingo, ikaba yitezwe masaha 72. Urubanza rero rukazoca rutegekanywa gutangura kuburanishwa mu mizi. Nayo mu birabana na politike mu buryo bw'imvujamvuja twababwiye ko hagatorwa yagiriza umushikiranganji w'intwari hagati ko yivanga mu bijanye n'uburongozi bw'umugambwe wiwe CNL. Mu itangazo rero CNL yasohoye kuri uno wa mbere, hagatorwa amenyesha ko umushikiranganji Martin Teretse agomba kwigira umuhuza mu matati ya CNL. CNL rero bakavuga ko bamaze no kwitura umukuru w'igihugu kugira ngo abatunganirize. Umugambwe CNL urasaba kurekurirwa gukora ibikorwa vyabo vyahagaritswe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ku wa 12 Ruheshi 2023. Bwasiguye ko bubihagaritse mu ntumbero yo gukinga ko imishamirano yohava yaduka hagati y'abanywanyi. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere, hagatorwa urongoye we yashimangiye ko iyo ngingo yahonyanze amategeko. Aho yagize ati kugira ingingo nk'iyo ifatwe nuko haba habaye guhungabanya umutekano w'igihugu canke ivyo uwo mugambwe uriko urakora biza mu ntumbero yo guhungabanya igihugu canke bikaba binyuranye n'amategeko. Umushinga amateka Rwasa agasigura ko kutumvikana kuri mu bagize CNL kudashobora gutorerwa umuti inzego ziwugize zitari ku kivi. Kabasaba kandi umushikiranganji kutageraho ahengamiye ku bijanye n'amatati arangwa mu banywanyi babo. Mu kiganiro abashikiranganji barembesheje kuwa 6 Gitugutu, umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu yavuze ko ikibazo co kutumvikana kiri muri uwo mugambwe kiri mu minwe ya Rwasa awurongoye. Uwo niwe rero ngafise n'ububasha bwo gukoranya abo batavuga rumwe kugira ngo bagitorere umuti. Yongeye ko ataworeka umugambwe CNL ngo uje mu banyagihugu bikemeze uko bimeze ubu, kuko ngo vyoteza n'umutekano mukeye. Ako ariko rero vyori vyashikirijwe babijejwe. Yandi makuru rero reka nayo tuyagaruke ko n'amagara y'abantu hamwe n'umutekano wo mwibarabara. Tubabwire ko abantu 46 ibihumbi 46 n'amajana 378 aribo bituye abaganga muri 2021 kubera amasanganya mwibarabara. Tariki ya 13 Gitugutu n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umutekano wo mwibarabara. Se mu Burundi umutekano wo mwibarabara woba wifashe gute? Ibiharuro vy'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu vyerekana ko kuva muri 2017 gushika muri 2021 buri mwaka abantu barenga 18,000 n'amajana 5 bituye abaganga kubera bahuye n'amasanganya mwibarabara, kandi ivyo biharuro vyagiye vyiyongera buri mwaka. Akarorero nuko muri 2017 abantu bituye abaganga ubwa mbere kubera bagize isanganya mwibarabara
bari 18,523 muri 2018 rero abantu bagize isanganya ritewe n'ivyuma bigendera mw'ibarabara hanyuma bakaja kwivuza bangana n'ibihumbi 23,183 muri 2021 tigiri vy'abantu rero bagiye kwa muganga kubera amasanga yo mw'ibarabara vyangana n'ibihumbi 46,378. Iki gicapo rero kiraho musi kirerekana abantu bituye abaganga kubera amasanga yo mw'ibarabara kuva mwaka w'2017 gushika muri 2021. Yandi makuru rero avugwa cane nkuko vyanditswe bimenyesha makuru, reka tugaruke kuri iyi nkuru ivugwa cane hagati ya Israel ndetse na Hamas. Wahora wibaza ingene abarwanyi bo muri Gaza biyunguruza gushika muri Israel. Hari ibiriko biravugwa cane rero kuri iyo ntambara nuko ibihumbi vy'abantu babandanije guhunga igice c'uburaruko bwa Gaza nyuma yo kuburirwa na Israel ko igire igaba igitero simusiga co kuzimanganya umuhari wa Hamas. Israel ishaka kwihorera ku gitero ca Hamas co mu ndwi iheze cahitanye abanyagihugu ba Israel bashika ku 1,400. Hari umupaka rero wa Rafa ari kamara cane kuri Gaza, niho rero hantu mu majepfo umuntu ashobora gusohokera ava mu ntara ya Gaza kandi hana n'imbibi n'ubutayu bwa Sinayi. Nibwo rero abantu boba bategereje kugira ngo bave aho Hamas ishinze ibirindiro ndetse iriko iratererwa ibisasu vy'amabombe. Ni intambara rero ikomeye cane bivuga ko izokora ku bantu benshi kandi n'ibitigiri vy'abafana vyo bibandanya kwiyongerekana kuko ibisasu biriko biterwa ku mpande zompe ndetse n'imirwano ikaba ikomeye. Banywanyi b'Umuhuza TV ndabakengurukiye cane ko twabanye muri aya makuru, ntimuze gucikwa rero n'ayandi tuzoshikiriza mu bice bitandukanye bigize ubuzima bw'abarundi. Cyo ngusaba nuko ufyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe, Imana ibahezagire.